bakunzi ba Yagatech TV nkuko muvyumvise kugira ngo nivyo mwibonera murabona nkaha tugeze ku Musaga turamanutse twerekeje neza na neza mu Rumonge mu Muntango vyari bigoye uravye n'ibiganiro twagiye dukora hano kuri Yagatech TV tuko turavuga ivy'amavuta kenshi twakira ibitutsi kuya kuntu kavuga ko amavuta y'ikibonobono yoshobora gukorwamwo n'igitoro benshi ntibabitahura. Nuko David mwaratewe iteka ryo kugenderwa na nyine icubahiro General Major Vyari ndayishimiye umukuru w'igihugu cyaho ciza c'u Burundi kuvaho abagendeye kugezana n'ubu nike kintu cyahindutse muri Kibonobo Oil. Vyarahindutse cyane ahubwo nko mu gihe twogirirwa nk'ubuntu akabona ino video twomusaba azoze kandi kubera gihe yaza ari impanuro yaduhaye ingene twobikora ikigize kabiri yaraduteye intege ikigize gatatu yarahezagiye umugambi wacu. Yes bakunzi ba Yagatech TV nizere ko umeze neza aho muherereye ku mpande zine z'isi mwiriwe canke mwaramutse bitegwa n'amasaha muri ko muradukurikirana muri kwese nko mubibona nabwo turi muri studio nuko twafashe urugendo aho tugiye kwerekeza mu ntara aho beshi bitwa ruguru turaje tuyage n'umuchef sanzwe arongoye Kibonobo Oil nawe Soni David nkuko mubibona kuri kamera za Yagatech TV. David nyamba ntakugoye nango ndakuramutsa cyane. Amahoro cyane baramukije ariko baradukurikirana bakunzi ba Yagatech TV meze neza ndashima Imana. Mu Kibonobo Oil ibikorwa bimeze gute kugeza butuvugana? Novuga ko ari kwa kundi nyene Kibonobo Oil ibikorwa birabandanya kandi neza cyane kuko ku munsi haguma hari bishasha muri Kibonobo kandi turabona neza ko tuko twerekeza ku ihangiro ryacu. Nuko David ku bantu baturuguruza batarashiramo imitahe yabo muri Kibonobo Oil wobabwira iki nike kintu bariko barahomba muri make? Mu bisanzwe nta kirekire bariko barahomba mu gihe bo bariko barashishoza bo bagishishoza kugira ngo bamenye vy'ukuri bitonde ntibahuruduke imbere yuko binjira muri Kibonobo babanze babone neza yuko ari ibintu bifite ishingiro bifite bija niyo biva. Aho niho novuga ko batoba bariko barahomba ariko mu gihe batoba bariko barakora ivyo byo gushishoza bavuga yuko baba bariko barahomba cyane. Aho rero noca ndababwira ati baze dufatanye kuko iyo twerekeje ni kure cyane uravye intambwe tumaze gutera ku bwacu twavuga ko ishimishije ntitwidoga. Gusa ntimurashikaho mwipfuza. Oya nkuko mwagiye muvyumva hano kuri Yagatech TV twagiye tubivuga turakeneye abantu bashika ku miliyoni. Dukeneye abanywanyi umiliyoni kugira ngo baze dufatanye mu iterambere. Yes nyamba tari banga ubu tuvugana turi ku munsi w'Imana w'igerekerezo ya 28 abantu mufise igitigiri mufise muri Kibonobo Oil nyamba tari banga kingana gute? Ibitigiri muri Kibonobo Oil kumenya abantu tugezeko ni ikintu kigoye cyane kubera ntafise nk'imashini nkuce ndabiraba kuko ku munsi abantu barinjira ariko ndashobora nko kuvuga ibiharuro vyejo hahise canke ku wa gatanu tukiri ku kazi turiko twababa abantu 2025 gutyo. Wow ni beshi cyane kabisa. Congratulations nibivanye ngene mwatanguye umugambi warabona neza yuko aba bantu bangana uku hazoyigihe yuko mu baronka. Mu Muntango vyari bigoye uravye n'ibiganiro twagiye dukora hano kuri Yagatech TV tuko turavuga ivy'amavuta kenshi twakira ibitutsi kuya kuntu kavuga ko amavuta y'ikibonobono yoshobora gukorwamwo n'igitoro benshi ntibabitahura kandi naho kaba turavuga akamaro k'amavuta y'ikibonobono aho wasanga twayavuze mu mazina bayita kuboko kw'Imana abantu rero benshi acavuga ati abo n'aba expo izo ni shonji
ego birondera ivyo birira. Rero nta cizero c'uko ubiraba n'amaso ntaco twari dufise mu buryo bugaragara, mugabo kubera ko muri twebwe turabona neza yuko naho ico gitigiri kitarakwira kizoteba kigakwira. Ego. Nuko David mwaratewe iteka ryo kugenderwa na nyine icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi. Kuvaho mo abagendeye kugezana n'ubu nike kintu cyahindutse muri Kibonobo Oil? Vyarahindutse cyane ahubwo nko mu gihe twogirirwa nk'ubuntu akabona ino video twomusaba azoze kandi kubera igihe yaza ari impanuro yaduhaye ingene twobikora. Ikigize kabiri yaraduteye intege, ikigize gatatu yarahezagiye umugambi wacu. Yarawuhezagiye. Rero nk'ubu kuva ico gihe abantu benshi barabonye yuko bavuze ati ibintu si vya bintu n'umukuru w'igihugu arabishigikiye. Mbe urazi yuko ari Abarundi Perezida yagiye aravuga ngo David ngo ntimubona ngo umugambi yatanguye? Mu bisanzwe ni hahandi nyene huko bigoye. Ubundi bwo umugambi ni mwiza cyane. Umugambi ni mwiza kubera ari jewe ndawuhagarariye ndiko ndabivuga kuko ko ari mwiza, acavuga ati ntawovuga ikintu ciwe nabi. Ariko bivuzwe n'uwundi haba turi kumwe mu modoka nayo bakagaga kuko ega nawe wo bivuga kuko uje muri Kibonobono aho twahereye gukorera ukaraba abo twakoresha uko bangana, ukaraba ivyo twakora ko vyangana, ukacuraba uno munsi aho tugeze. Nibaza yuko kuvuga yuko umugambi ari mwiza ntitwoba twibesha. Muba mwihenze. Nuko mbega ku bantu bakeneye kwinjira kugezana n'uwo aya magingo tuvugana aracari 12 canke yararenze kubera ko abantu twumva ngo mabinjira ko bwinshi? Oya ntidushobora kurenza kubera dukeneye abantu umuriyoni. Rero bose ni vyiza ko bokwinjira 12. Nuko David nkuko natanguye ndabivuga, turi mu modoka, turi mu rugendo twerekeje neza na neza mu Rumonge mu bikorwa vya Kibonobo Oil. Urashobora kutubwira muri rusange ibiduhagurukije mu gisagara ca Bujumbura neza na neza werekeza mu ntara aho bita ruguru mu Rumonge? Murakoze cyane bakunzi ba TV, nkuko muvyumvise kugira ngo nivyo mwibonera. Murabona nkaha tugeze ku Musaga, turamanutse twerekeje neza na neza mu Rumonge ahitwa ku Magara. Ku Magara rero ni naho je navukiye. Rero hariya tugiye kwamamaza umugambi wa Kibonobono, ariko no munsi tugiye kuwamamaza biciye mu nkino, inkino z'umupira w'amaguru. Twarashoboye gusponsoriza novuga imigwi y'abakina umupira w'amaguru, ama equipe ya hariya mu karere. Ni match zibiri gusa, ariko ni match ziganisha muri finale kuko hahiganwe imigwi 3 izohiganwa. Uno musi rero n'urukino rwa mbere ku magenekerezo ya 28 araja kuba urukino rwa mbere ruja guhuza umugwi ukomoka muri novuga zone Gitaza muri komine ya Muhuta. Hanyuma usuja rero gukina n'uwundi mugwi wo muri zone ya Minago muri komine ya Rumonge. Iyo migwi rero aja gutana mu mitwe ikinire mu Minago, ikinire ku Magara. Ija gukinira ku Magara. Hanyuma rero inyuma y'iyo migwi ija kubitsinze nko mu gihe bonganya baca baterana ama penalty. Hanyuma ija kuba rero iyi tsinzi cibandanya izoca isubira ihure n'uwundi mugwi wo ku Magara itarike 4 ukwezi kwa mbere 2026. Twabikoze gutyo kubera ko tuzi ko kariya karere ari ahantu kenshi bakunda inkino. Rero ukaba tubona yuko biciye mu nkino dushobora kwegeranya abantu benshi kandi bakaca bavaho bamenye
n'umugambi wa Kibonobo. Ego nuko David mu Rumonge ni ugiye gutangurira no bwa ibi bikorwa byo gusponsoriza ama equipe de football kugira ngo ushobore no kwamamaza umugambi wawe wa Kibonobo Oil ndetse n'ibikorwa byayo. Ibi bintu wabikorewe mu Rumonge kubera ari uvuka canke ari umugambi wo kugira ngo uzobikorere no mu zindi ntara atari mu Rumonge? Oya, sinova ngo nabikoreye mu Rumonge kubera ariho mvuka, ahubwo niho natanguriye kubera aho ndahametiriza. Ndahametiriza kubera ababimfashamwo, abajejwe intwaro usanga tuzinanye, ababimfashamwo mu kuvyorganiza usanga bamwe twarakuranye arurunganwe rwanje, twariganye, twarakinanye umupira uko naje nahoze nkina umupira. Ego iyo equipe narayikiniye ko ico kibuga naragikiniye ko inshuro zitari nke. Rero umva abavyorganiza mba ndabazi kandi mba nzi neza ukugene ako gace bakunda umupira. Nawe ni mitatu simike kumbore mu yindi misi kuri kiruzogira n'imigwi 10 irenga mu iyo competition. Mbega agatrofe kangana gute naka kantu gashobora kumotiva abakinyi canka mu equipe kugira ngo bumve yuko ubutagiye muri iryo higanwa rya Kibonobo yahomvye? Bo mu bisanzwe mu Kirundi bavuga ati inkezi ikera ubwo bireha. Bivanye nuko tungana, umugwi uzoshobora gutsinda ukaba uwa mbere muri iyi 3 warateguriwe agashimwe ku miliyoni n'inusu amafaranga y'amarundi. Hama umugwi ugira kabiri naho nyene warateguriwe agashimwe kangana n'umuriyoni amafaranga y'amarundi. Hanyuma n'uwo wundi mugwi ugira gatatu bivanye n'ingene uzoba wahiganwe nawo nyene twarawuteguriye akabahasha k'amafaranga 500. Ego no kurakoze cyane. Ndumva bose wabashizemo kugira ngo batana amatrofi kuko n'uwanyuma urumva yuko aza kugira icyo atanye. Nuko turangije umwaka wa 2025 twerekeje mu mwaka wa 2026. Novuga yuko Kibonobo Oil muno mwaka wa 2025 yakoze ibintu byinshi. Nibihe bindi bintu two kwitega muri Kibonobo Oil muri no mwaka mushasha? Nibihe bintu igiye guhindura? Nibihe bintu igiye kongeramo nk'ama service yari sanzwe ikora? Urakoze. Ikintu cyambere muri no misi cyo kwitega abantu boguma biteze muri Kibonobo n'itangwa ry'ubuzi canke ry'akazi kugwaruka. Kibonobo 2026 tugiye kuzorushiriza gose kwiha akazi twebwe nk'ugwaruka cyane cyane twebwe nyene twashizemo ukuboko twatanze 12. Hanyuma kandi vuba cyane bitagorana tuko turitegurira gushiraho Kibonobo microfinance. Hanyuma kandi turategekanya no gukora amazi muri Kibonobo. Turategekanya vuba cyane kubaka ihinguriro risya ifu, ubwoko bw'ifu butandukanye bw'amafu. Nkuko kandi twiteguriye by'umwihariko kugura Kibonobo ku bwinshi kubakirimye, kugistoka no gutangura kugihingura umwaka wa 2026 nyene. Rero ni byinshi cyane, haro n'ibindi bizogenda byiyongeramwo nkuko ubona tugenda tubona ati hano twokongera mwiki bivanye n'intambwe tuba turatera cyane cyane mu buryo bw'amafaranga. Nuko turabona muri Superbat batanga imiduga, tukabona amahadiyo nka Irebe Best Influence igategura agatrofe k'imiliyoni zigera kuri 10. Navuga mu baritisi cyangwa bakoresha cyane zino mbuga ngurukana bumenyi, mu baririmbyi ndetse n'abakinyi ba filme cyangwa cinema. Muri Kibonobo Oil umugambi nto wari kugira ngo bashobore gufata mu mugongo abakorera kuri zimbuga ngurukana bumenyi cyane abaririmbyi ndetse abakinyi ba filme n'aba influencer muri rusange. Twebwe ico dushobora gukora dufatiye nka Irebe, urabona bajya ni bakuru bacu, ni ba grand frère, bajya ni ba grand frère kabisa. Ariko urumva uko kuntu bamenyekana bamaze gukora ibintu biboneka gose, barasaba ama sponsor bagaterereza
ugasanga bariko bararonka sponsor. Ego. Ko nibuka nka twebwe muri irebe twarashoboye kubasponsoriza miliyoni 20. Rero nk'ubu Kibonobo na twebwe miliyoni 20 mwe mwa sponsorije muri irebe best influencer. Ego uzorabe ajya amarogo yacu turi mu bantu batoye novuga kit izimvye. Ego kugira ngo twibaze baratuvuga. Rero nk'ubu muri Kibonobono biciye muri ibintu vy'inkino mu gihe tworonka natwe abashobora kuja baradusponsoriza biboneka rero twoshira inguvu cane mu nkino. Twoshira inguvu cane mu nkino kubera aba artiste nabonye bitwara uburyo bwinshi, bisaba amasare manini sound usanga nyene izimvye. Twebwe urwo rugero ntiturarushikako mugabo mu nkino turonse abashobora gusponsoriza inkino twokorera cane mu bintu vy'inkino z'umupira w'amaguru. Ego. Nuko David urugendo ruracaye rurerure kumbure turaza kubamenyesha byinshi ngene vyifashe cyane aho twerekeje cyangwa urugendo turiko turagana tuza kubabwira byinshi biza kuba bihari ndetse n'ibikora birahabera ingena no mahiganwa aza kuba ari karagenda nuko aza kuba yagenze. Unkundire manzi ndagushimire cyane. Ego namwe ndabashimiye. Nuko reka nshimira cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye mu kintu kiganiro kigufi cyane aho dushoboye kuganira n'uwo no kwita CEO canke fondateur wa Kibonobo Oil. Tubwiye ibintu vyinshi kandi bikomeye cyane. Mwumvise yuko afise imigambi ahubwo bisa nuko atanguye. Nitubabwa ko yo yatanguye kera. Wewe imigambi yo birekana yuko vision yiwe atarayiganako ataranayerekezako. Bisigaye yuko ashiramo inguvu nyinshi ndetse na mwebwe mugomba gusponsoriza nkuko nabasanzwe abikorera abandi murahawe kazi. Kandi ndabikibanure kumbure turongera guhura. Ciao ciao.